Yeah, 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 yeah. Teka na kibondo ryamuteka neka nakajewe teka na kibondo ryamuteka neka nakafrika Amahoro y'Imana bane namwe mwese muriko muradukurikirana kuri Rinox TV. Ndabahaye ikaze mwese mu kiganiro twabateguriye uyu munsi. Nkuko musanzwe mubimenyereye ni Marie Grace Zere mwite Queen, the game changer, but also ntavyo ndababwiye. Gahunda murayizi ni yayindi nyene nuko amatwiryoherewe tunezerewe cyane gose. Uyu munsi naho murashobora kwibaza ati bimeze gute? Tuza kuba ibintu bimeze gute? Ndashobora kuvuga guca teka na kibondo ryamusinzire kana kafrika n'izindi nyinshi cyane zigiye zitandukanye. Tugiye kuganira n'umushitsi wacu twazanye uyu munsi mu bwami bwa Rinox TV. Tuza kumenya ibintu byinshi cyane bigiye bimwerekeye kandi bitandukanye. Turashaka kumenya mbega ninde, asanzwe akora ibiki mu rugendo rwiwe canke mu vyagiye akora, n'ivyahe vyamuryoheye, n'ivyahe vyamubabaje, mbega yibona hehe mw'iterambere canke mu muziki asanzwe akora canke muri societe. Mahoro cane gose mushitsi. amahoro n'amahoro. Umeze neza? Ego turashima, hanyuma murakoze cyane kutwakira muri studio zanyu. Nitwa Timi Naso ku basanzwe banzi naho baranzi nyene. Ndi umu artiste musicien, ndumva ndi umucuraranzi, ndi umwanditsi, nandika indirimbo ahanini muga zifatiye donc ziha agaciro imico y'iwacu cyane, ariko kandi byongeye ndandika n'izindi zisanzwe arizo ngurisha. Nuko nibereyeho donc akazi kanje k'imisi yose umuziki. Murakoze cyane. Namwe murakoze cyane rwose. Nkuko abivuze yitwa Timi Naso. Nkuko abantu bamwe basanzwe bamuzi canke mugiye kumumenya, no mu artiste nkuko bivuze aririmba indirimbo cyane cyane zihagaze ku mico n'akaranga k'igihugu cacu ciza c'u Burundi. Nkuko mwavyumvise mukantu mpejeje kuririmba inyuma, je niko kankorera, niko nkunda cyane gose. Ndibaza araza kutubwira byinshi cyane bigiye bitandukanye, ariko nkuko twamwakiriye mu bwami bwa Rinox TV, reka tumubaze niyumva gute. Turaryohewe cyane, turishimye cyane, na cyane cyane ukuntu mpuye n'umuntu asanzwe ashwashwamitse, atera inkuru kandi anatwenga neza. Nje cyo tumanje ndyoherwa muri ruhande. By the way, tuno tuntu bice bituma n'amabanga ntayavuga, amabanga yose ndayavuga n'ibyo byinshi. Yeah, nivyo dushaka ze kutubwira n'ukuri abakunzi ba Rinox TV. Turashaka uyu munsi ko tuza kuva hano twemejwe neza ko Timi Naso naho twaburiye mu nzira n'umuntu sho kumva ufise bikeya cyane wumubwira. Ariko rero nkuko muhejeje kuvuga mu tuntu twari turi inyuma gato, mwagerageje kwidondora no kuvuga abo muri bo n'ivyo musanzwe mukora mu buzima busanzwe, ndavuga inyuma ya carrière. Mbega muba mwitwa ry'amazina nyene canke haba hari n'ibindi? Murakoze cyane kuri ico kibazo, kandi si benshi bavuga kimbaza, ahubwo wowe bamukimbaje kandi urakoze cyane ukimbaza. Musanzwe nitwa Naso Timote. Ni ukuvuga ko Timi nabaye buri abbrevié ni Timote Naso, Timi Naso. Ntacahindutse cyane. Abantu mutari mubizi muca muvyumva, muze kunkomera amashi canke mumpe agakisi muri comment kubera ko bavugiye ibintu pe. Hanyuma nkuko abivuze yitwa ry'amazina nyene, twamwakiriye muri Rinox TV, ariko turumva dushaka kumenya mu majambo make mbega Timi ninde, vyagenze gute kugira yisange muri carrière hari mu uyu munsi. Araza kugerageza abitubwire, ndazi ko asanzwe ari umuntu ariko
araza kudusangiza inkuru y'iyo majambo make. murakoze cyane nk'uko mubimbagije reka ndabyishure. Jewe nisanze ndi mu muryango w'abacuraranzi. Nawe papa wanje yari mu musicien, sokuru wanje nanye yavuze muziki muri Tanzania, ko papa wanje avukiye muri Tanzania uretse ko ari abarundi bino mugabo yavukiye ngiye kibanje Tanzania. Rero haciye igihe se yapfuye akiri muto, se bamugarukana ino atigeze abona, donc yakuda tabona se wiwe cyane, donc se yapfuye akiri muto mugabo mugarukanye ino kakantu nyene kari mu maraso nyine karamuzamo karamuvyukamo nanya bisangamo. Ariko kandi suje kandi inkuru inyuma mu gihe cy'ibwami nyene ibisokuruza byacu nabyo byacuraranga bavuze nangari ibwami nakumuryango majambo make izina ritoye umbara kuvuga ko ntafite izina ry'ikirundi bisibyo byavuye umugabo uranyise izina ry'ikirundi bunye utabizi nawe nakumuryango kuko nibyo en fait urumva haba basogokuruza papa bose nawe uca ubyisangamo. Nabyisangamo gusa mugabo kandi nakuze bakuru banje banye babirimo, bakuru banje bari bamaze kubijamwo mugabo byagiye bikugatagana nyene influence bagiye kutirana. Mbega Timi yoba yarigeze kuba afise indoto zo kwisanga muri carrière harimo uyu munsi, yoba yarigeze kuvyifuza canke ni ibintu byoba byapfuye gushika akavuga ati ko ari famille, ko ari vya famille reka naje ndabikore, maybe we never know. Jewe uretse muziki nakuze nkunda na sport. Nakuze nkunda sport, narakunda sport cyane, naciye mu mikino itandukanye. Apana kenshi abantu benshi bumvise sport bumva umupira gusa, muga twaciye mu mikino nyene yindi, ahubwo kenshi hanini nivyo nibonamo ko nzo kwavansa cyane mugabo cyasanga abanye n'andi madefi yandi mugabo bwabuzima kandi usohoka n'ugura kandi muziki biteze ko ibisokuruza kandi byose kandi birampuye avuga ati caha. Okay. Muri make nakuze nkunda sport n'umuziki, ibintu byari bangabanga n'ubunye nubiravye n'umuziki ngira harimo amadanse kandi danse nayo nka sport nyene. Pourquoi pas no mustimi tutomora nk'umudanseur cyangwa umuathlète cyangwa umukinya basket? Ndamaze kuja ku gihugu cyo muri danse na théâtre. Muri make hano nicaranye n'umudanseur. Umudanseur voilà kandi tuvuye gutyo. Turashaka kumenya mbega Timi na Sor yatanguye umuziki gute byari? Bon, je navutse papa wanje ari pasteur wa église, hanyuma manje nari umusenzi kandi yari mukuru wa kohare aba mama. Uvuga yuko natanguriye kwanza mu rusengero muri mwana Sunday school, niho nigiye kuririmba, niho nigiye kuvuza gitara. Cyamenye gitara 8 ans, c'était en 2000, ari muto cyane. Urumva buhoro ndatanguza na composer indirimbo z'abana mu Sunday school kuko grand frère wanje niwe yararongoye kohare mugabo kandi nanje nkandi mu musicien muri iyo kohare. Hanyuma nkazana ko turirimbo baturirimba nipima kandi nkumva turaryoshe bakadukunda. Rero cyensanga rero bibiri donc cyensanga ko ari byi wanje cyangwa ati kwe kuko apa ntubigira ntubifatanye na nkama nuko byatanguye. Mbega muri ziriya ndirimbo zose ntarinze kuvuga ziga zose uzi, niyahe ndirimbo uyu munsi Timi bavuga ati iyi ndirimbo pe nubwo ntarashika aho nshaka kuba ndiko ndibona, kuko urazi umuntu arashobora kuvuga ati ego nshobora kuba ndi mu nzira nziza ariko sindashika neza aho indoto zane no. Niyahe ndirimbo Timi yoba yamugize Timi turiko turabona uyu munsi? Hari indirimbo turetse, hari indirimbo kwanza yitwa ko umuntu mwanya yitwa yuko yagize impact cyane, duhereye muri 2019 kugeza no munsi yagigira impact burubuho. Nuvuga ko hari indirimbo yitwa Kana ka Afrika. Indirimbo muno mwanya yashoye kuba nk'inde navite gutera bite rime nkuko vuga rime nationale Burundi bwacu nayo yabaye rime muri Miss Burundi, donc indirimbo yatoranijwe yakunzo gira ngo iziherekeze bajya babitawete mu kirundi kwanza ba Miss ni banyampinga mu kinyamugaje mu Kinyarwanda. Rero iyo ndirimbo yarakunzwe ku buryo bansaba yuko yoherekeza abandi bantu bari madefile, donc guhera mu ntango gushika ihere
mba navuga ko yakunze n'ubwo buryo mugabo kandi imbere yaho nayanditse navuga ko nigeze kandi umu danseur wari mu acteur je mva ndi mu Polyvalent rero abatwari formateur bava muri Pays-Bas igihugu cya Hollande badawize kutugisha formation ya danse contemporaine na théâtre bivanze binyere ukuntu nyene hanyuma nuva ko muri audition kugira ngo urengane urekana amatara yose babonye ibyatana bakeneye baca bakurekrita rero maze kurengana mva na presence amatara yanje natanze ndagiye acrobatie gymnastique ndashaba n'umuziki bese bavanga byose rero uvuga ko turi muri periode ya création mva twita nka résidence de création umuformateur acambwira ati genda wandike une chanson berceuse uyumva indirimbo kwandika iyi berceuse ukuntu ico gihe indirimbo yanjemwo nashima ndiko ndataha sinzi ukuntu kanjemwo nyene gatoya nyene bwa kamero nyene kaje kizana mu mutwe burubuhoro kataja amajambo ndatangura nyene burubuhoro ndabite gute umva natamajambo aseruka amashitse muhira kwa nakane kodinga mu telefone shitse muhira cyangwa ati kare ndako noshyira amajambo byo jana mbaka nukatekana wow karaza hasi ndafata gitaha mugabo apena vuga ati no ndakagize gutya gitanda nzakorandira melody biryohanye gute biryoshe sinzi ukuntu ngwe muri yako wow ndavuga yes mugabo avuga ati foko rendo ndera ukuntu ndakaryohora kajya kanumva ndabaye ko ntazanye gitari vraiment ndababaye cyane ndiko ndababwira abakunzi bari yatubani uno musitimi kuko timi nashaka ariko reka ndaba promising ikintu kimwe tuzogenda kwa timi twambaye imico n'akaranga by'igihugu cyacu Burundi nawe nyene ari ready azane n'inanga canke itento canke guitar ko ikiganiro kimeze neza cyane rwose it's a promise navuga rero ico gihe rero cyanshiramo akantu numva yuko birafata mugabo ntarakametiza neza nkihusha niko ndavuze ngo ndahusha mugabo biraza karaza amaraso buhoro hama un jour hageze bansaba yuko nuka present gato ngo mvuge kameze nkikaririmba ngo nabo abo turi kumwe turigira hamwe naje baformateur bose mba uta attention umuntu yaryohewe ntavuga ukaze kumva fanatisme mu buzima kumva ngo ucinjira kuri stage ngo wow manye yuko je fanatisme ntabwo ari uko appreciate iyo umuntu yakunze ikintu neza aratangara arahererwa aguma gutya nuva ko uhejeje numva amashire menshi ico gere bose naririmbye bose numva bose baragace mu banda abana abaformateur batumva ikirundi meje van wow une chanson mba chikundwa gutyo rero nuva ko muri pièce twakinye twari lame ko kudire nje no gura scène niyo ndirimbo nkayiririmba nandi bakazafata backup kandi bakatamba ace ivangwa n'amateatri ndani nyene ibintu hivyo aho twagenda hose haba muri festival Kampala Kigali hehe nuvuga na ruguru hose ntaza ruguru turi ma tournée nationale nuvuga ko indirimbo yarakundwa igihe cyose rero no kuba bayikunze muri Miss nuko bigeze kwacha mu matwi bavuga ati ntafo ko ibyo ndirimbo tuyondera nuko byagenze ariko avant kandi hari ndimo nigeze kora nko ma 2012 13 iyo ndirimbo nayikoreye ahantu ku mu producteur yitwa Corida Magic cyo gimbwa ntiyega amenyekana cyane yayikorera mu Gatumba gusa mugabo umva ko karaza twumva Magic mix Corida Magic yeah rero cyo gihe tujayo ndayiririmba indirimbo ica mu ndirimbo cyo gihe hari yitwa Bonesha yategura indirimbo zakunzwe donc ari muri top 10 tube niko bayita uva ko yavuye muri set za mbere ico gihe bice bituma nakora nyene aduza kandi intuza ko bace bamushoritse amapotere batatu babishoboye mugaco gihe sinari interest nabikora nka passion gusa mugabo nari interest cyane na sport urumva nuko savuga ati biri maraso nuva ko nibyo byose byabaye sinabimenya nabibwiye n'abandi bantu ngo jyo indirimbo yako nuko urumva ibintu nk'ivyo ni indirimbo numva yigize kuri ico gihe mugabo nibyo banenje cyane nako mu nyuma ibijema nk'ibivurugana gatoya mugari indirimbo acigaruka kandi numva yuko isubira ijya yindi ni rero Kana Afrika ukivuga kuri Kana Afrika jesho kubona naririmbye mu mbabarire by the way just ndumuririmbye ariko imbere ko ndamubaza akandi kabazo ifoke banze kwanza akaturirimbira kubyo n'umuntu atarayumviriza indirimbo basi yumve how sweet is this song hama mwonkunde nankazana gitaka n'abandi munsi okay ico gitaha uzokizana ariko ubunyene urashaka kutugira hasi kajya gatoya kajya karevye
yeah, 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 yeah. Teka na kibondo jamuteka neka nakajewe teka na kibondo jamuteka neka nakafrika Wow, it's amazing, guys. Ni kubera nyene ndumujeshu mwarikona ndiko ndarira. Ni romantique wewe kana. Tugesha kuri washa kuri kuba romantique fo koroha. Tena ntize ko aza kurira mugabo mana we. Obide ni wampaye nkuko nabishaka deja utabishaka uri kuravuga ngo urumva ngo ariko umunsi nyene zaba azanye gitara na cry umva zorira urabenyemereye yo bari seri urumva maze ku promising akazorira zabiteguye kuzorira nzaza nazanye kakandi kamwe chukabona kandi ndagashira mu maso anyway I was joking Timmy nkuko muhejeje kubitubwira ubuherutse mwari muri competition finale ndavuga finale muze finale umve finale uri kuradukurikirana si bwana ya competition ya Miss Burundi uyu mwaka 2025 mbega kuri Timmy iriya ntambwe canke kwibona kuri stage mu kintu nka kijya anya biguha kwiyumva gute canke ni sinumva neza ukuntu ushobora kubibaza ubiha valeur bingana gute icambere kwanza kubana nashoboye gushika muri icambere kwanza avant ko nshaka kwanza muri iyo final donc le fait yuko ndirimbo yanje kwanza yashoboye gukundwa akaba ariyo iherekeza abaririmbyi kwanza n'indi ntambwe n'undi munezero udasanzwe hanyuma kwa nashoboye kurimba muri finale il est vrai naciye mandi ma festival kandi akomakomeye n'indi bihugu mugabo no kuba banyuviye ko kandi ngaha muhira kandi ikindi kintu kuko iyo ukunzwe no muhira biba biryoshye cyane kuko benshi abantu benshi bakunze gukundwa hanze ku banyamahanga ku banyagahinga kurusha uko bemerwa iwabo rero bishitse mu nagatanga kwemerwa muhira naho kandi abarindi ntambwe kuko ni kenshi usanga umuntu agakorana ingufu kandi bakora ibintu vyiza ngabo basanga no kugira ry'amahirwe yo kugaragara cyane kandi ibintu bishoboye ubizi rero iyo bari nova ko ndi ntambwe canke nibakwe kuko si bose bakoze bakora vyiza hanyuma bikundwe naba ari vyiza yeah okay nuko umvise abivuze nukuri ni intambwe idasanzwe also biraryoshe cyane kugira aba artiste bashobora kuba bumva ko bakwiye gukora muri iki gisata ndavuga kijanye na culture burundaise kandi aba ari ibintu byiza cyane gose ndumva shaka kubaza Timmy kuko tumubona nk'umuntu akiri muto cyane nubwo tukazi nk'imyaka afite nashaka kuba ari nka ingatra 24, 25 maybe ariko sinzi kubitubwira ariko nka Timmy ndumva saka ko asangiza abajuni bariko baradukurikirana canke n'abandi bantu bashobora kuba bafite impano zitandukanye cyane cyane ko ushobora gusanga hari umuntu afite impano kandi ari si umeze ati nukuri am talented kuri iki kintu ariko ugasanga ariko ariyumvira mbega how no bikora iske bino bintu birakwiye ko ndabikora canke ndindira akazi ngo kwicare muri bureau kubera ko abajuni benshi ndabizi ko nawe ushobora kubikora dukurikirana ushobora kufise iyo mindset yo kwimvira guca ukumva umengo urindiriye tufate nko gukora nk'umundi buzi bitandukanye n'impano yawe mbega nko kuri Timmy yobwira iki uwo muntu canke aha agaciro kangana gute ico twokwita nk'impano je impano ni ikintu cyambere mpa agaciro na cyane muri iyi myaka abona yuko abantu benshi nta kazi bokwitiza mu kabaka akazi kundi muntu ahubwo tugeze mu myaka yo kugira icyo bita entrepreneuria donc kugerageza kwiteza imbere biciye muri wewe rero je nk'ibijamwo sinabona fitiyo cyane mugabo nabikora just like passion nabikora nka passion kuko ni kenshi twagenda mu
ma spectacle kanaka cyangwa concert kanaka ugasanga uratasha atakintu utahanye bakubwiye ati taha tuzaharura tugire comptabilité zatuma ko ejo bikabihereye ngaho nyene ugasanga mvuye nko kuseka ndibuka nageze bakuseka no tike rimwe n'amaguru minuit c'était en 2011 ndavyibuka ndababara cyane batweke nyine aba artiste tutabwa agaciro cyane kamugiye handi hantu usanga uri mu artiste ugiye gusa gato usanga upavuye sogiye kintu cy'impression abantu ahubwo ubutangwe bitari intambwe numva ndabaye sana bavuga ati kubera kimeze gutya mugabo rero buhoro sinigeze ncika intege nagerageza ahantu nufise potentiel ya formation kanaka nkayijamo ndako no nka certificat impemeta kuba numva yuko mfise valeur muri jewe nyene numva ko nagiye participer mu tumwe tundi mugabo buhoro ndagerageza cyama formation bijanye n'ibintu bya entrepreneur culturel ama formation yavyo administration nk'ibintu nk'ivyo bica binyugura umutwe cyane nkumva yuko nshobora kunanje gukora ibintu by'iwanje nkumva ko natera imbere nk'abandi donc rero nuha intege uyu muntu wese mva afise iyo mpano peu importe ibyo uba wiga nkanje nize informatique communication kuri TS Kamenge ubwabo muri mwese niko ndakora ariko kandi mu rundi ruhande ari tuntu bimfasha kandi kuko rya notion nagize ku ishure ari usanga bimfashamwe ku rundi ruhande ubwabo bigaherekeza bigakompanya ya mpano yanje hanyuma wanashima ibyo nize ku ishure byo kenshi nkora n'amapoteze menshi ndonka ndayaronka ko mfite ama certificat mu bijanye na musique bijanye na danse na théâtre donc niba usanga kenshi présenter yo message nka CV ça kenshi avyo bimpa amapotente yandi yego abajene bariko baradukurikira canke abandi bantu bafite impano murabyumvise wowe bandanye focusinga abana focusinga agire na vision donc agire ambition avuga ati nkeneye gushaka kuri ikintu kanaka hamaze kubimenya avuga ati okay ntangura ikihe nsubira ikihe buhoro pana kuva mu ntambwe ngaho atasimbira hejuru mugabo buhoro etape ibintu biraza kandi igihe cyose umuntu atangura ibintu abizi mugabo muri donc mu gutambuka mu kuratambuka niho menye uti aha nabonye siho ikindi gihe cumenya ahandi hano honyora uvuga ko aho urukurananirirwa niho genda wigira amadefi gendura na challenge gendura nayo niho genda umenyera ibindi bintu muri make rero naho banyura mu gisongo bakomeza imbere wonye mu gisongo ikintu gisongoye urabyumva ko rutima bankaba oya simvuze ko gihonyora mugabo bishira akagihonyora atakibonye uvuga ko acamenya ko kiri hajya muri danger narahavunikiye uvuga ko acamenya ko ikindi gihe bati okay ngaha naravunikiye foko nca nsimba kandi ugaca n'abari inyuma yawe bati ahantu je narahaciye ndazi ukuntu bimeze ahantu kwa honyora hari igisongo cyangwa cyane iyo jambo yamenye nijya mbere igisongo na chimisi igisongo amashi menshi kuri drive zikiruri cishi igisongo nikini gisongoye voilà mbana cyo developer mbwa ati igisongo nikini gisongoye sinoje igisongo nambe ibindi bintu by'igisongo nyene isongo wabyumvise imisongo umuntu ni mugenzi wanje uyu muntu rero shaka ari umukunzi w'isongo by the way ndakugurire kandi ndakunda mugabo kamwe k'igipadiri kamwe ko mu gipadiri usanga kameze ukuntu kamwe karyoshe umukwere gusanga kabaye kaje mugabo ari muhira batekanya pana uri mu gahinga abusanga giza ndi magega wanka kudekona mu bantu mu buzima uze ugerageze ntuze yawe intimite yawe fo kuyiprotege ariko urumva si bishitse nyene bishitse mu bantu cyane mana yamfashije kweri ngenda kindekona mu bantu urumva ubyo kwinyegeza sinakugurira nimba dusaba wanyemereye ariko tuzosohoka gusohoka tukasohoka mbwa tugiye kumwe isongo gusohoka mu isongo kandi urayikunda rega ni isi your favorite drink ikibazo rero isongo zisanga muri nzoshaka gusohoka kwanza he kwanza ngira ikibazo ararunzi bavuga kwenga barakenga neza urumva ko tugiye dupfana kugira tourisme rero nyumvira uko je kenshi ngiye ruguru mbagiye kura bindi bintu ntamenyere kubona mbagiye kudekuvura ibindi bintu nimba abantu bavuze imananga bavuze makembe nkagenda nkumva ko ngiye ndiko n'abantu babi roots bayita roots mu muzi mbasuye mu muzi kuraba rero ngene bimeze aho biva mva tunze tujayo rero tudupfita gufata ikintu cyose kijanye n'akaranga kiwacu twakiraba gahunda yacize gukunda ntabyo ukunda muri makerere by'akaranga ndabikunda ariko urumva nyine nje ndiko nisabira umwanya wanje nawe wowe uriko wingizamo akaranga n'imico
sawa basi kade kandavyemere basi kandavyemere kumbure usije bateguye nje nashaka gupangira ahubwo usanga ushaka kungwa n'ibindi birenze ivyo ugasanga ashaka kuvyica niko ndirimika yani biko profitira mukavuya ubu nagwaye gutwigirikane n'umutwe by the way ntugira ikibazo byose bizoba birimwo charisme kumenya ico nakaranga nzokwereka ndabihoze kugira abantu bavyumva kwasoko tuzogutekera amaganda apana amafyiru amaganda n'amafyiru ntuzi bitandukanye twumbere mugira ndavyumva genza amafyiru amaganda sindayazi amaganda ntayozi amaganda aba y'ibijumbu kekanywe n'amashishwa ego mu gihe amafyiru aba ari amateke okay respect ku mukobwa nyazi kirundi from ndaguhaye wabaye ruguru ego wabaye amajyana mvuka mu ntara ya Rutana. Wow, mutamba Rutana nyene ko Rutana gutya. Agira neza ibintu byo kugira uko. Aho ya. Ntugira ikibazo niwanyanka. Umvise umva avuka ahantu nyene nkunda cyane kandi hari imireje nkunda cyane donc sinda visita hano neza. Mashuha. Shite do Karera hajya nahagize mwijoro sinasumanya wo gufata udufoto twageze to turikanga ko ingwe baza kuturya batubwiye ngo ngara amasaha ngo bari ingwe mucaye ngisato ibintu nk'ivyo umva baba kurikanga bwo burira umva nuvuga ko sinari areze ntafata nigeze mfata yabo ndifuza kuzosubeka indi gihe banyuma kuzo ntwara basundi mu don't worry ndahari genzo gutwara cyabona kirahari ariko ni bona na kimwe anyway karagaciye mwereka twigarukire ku bintu twari turimo jewe na timi wanje ndumva ashaka kumenya ati wavuze ko subi inyuma gato mu nkuru yawe hari igihe byigeze kuba bishika ugahura n'ama-challenge kanaka kugira ngo wisange ushitse kuri uyu munsi canke kuri etape ugeze ko uyu munsi mbega timi nk'ibihe bintu bayaciyemwo bikaba byaramudekorajije canke bikamutera kumva umengo arabaye deconcentré n'ibintu yahora akora hanyuma kugira ngo tumubone ari timi ashikamye uyu munsi niyihe mpamvu yaba yaramukomeje canke niyihe mpamvu yaba yaramutumye yumva ko akwiye gukomeza kuri gahunda yari afise ikibazo cy'ubwenge cyane umu expert mu kubaza bo jewe sinumva ko ibintu byinshi cyane byanciye intege mbwa kandi ntibibuze navuga yuko jewe natanguye ngira carrière solo musi nkuri ndimbo ya mbere kweri yarakunzwe icyo gihe nyene hanyuma navuze yuko sinari cyane invest cyane donc sinari bwabe engagé gose sinari bwa décider bwa prendre décision yo kuvuga ati ngenda yemo cyane uvuga ko nabikoze nico gihe ndiko nditesta numva ndimi irakunzwe mugabo mu nyuma yaho nakoze izindi ndimbo kandi ziryoshe nkavuga ati wow ni hit kabisa iyi tabaye hit asha njenge ndasa hejuru mugabo rero uko navyiteka siko byagenze jasanga tugeze muri monde umwe wese ashaka umustar umuntu wese yipfuza donc nta umva umuntu ugira ngo donc umuntu wese mvumenga ararenze bitandukanye na kijya gihe myaka mu journaliste yaba mu journaliste nyene nuvuga ko ukoze indirimbo mbari clip video kuri ku mateleviziyo yacako byoroshe ariko marade byacako kira kintu cyose byari byoroshe muga tugeze muri monde bita capitaliste umwe wese abona gusa we ko ari we nyene nuvuga yuko umu journaliste bumva ko bumuririmbyi nawe umu promoter bumva ko nyene aza bumva tugeze mu ndi mose mvumenga akeneye kuja imbere none twese tugiye imbere ni bande badusuguma nduga ngo ashike imbere donc c'est ça le problème bane defina genda hora nayo bwa mbere yagiye imbloka mugabo nivyo baje ko abandi aho jewe byankiye ko bandi barengana hari abarimvyi benshi cyane batanga umuziki nyuma yanje gose mugabo bamenyekanye gose kandi bazwi kandi avyishimiye gose yaryohewe nuvuga ko rero defije nagize kandi nta muntu mukwira mantako ngo byagenze kunuku jewe ni umuntu iganshi ikintu cyo toujours n'izina ryanje natari ikirundi mugabo irabisigura na so bisigura umuntu birangira atsinze nzoga n'ibyo recherche pakaki vainqueur victor birangira ntsinze ndakubitwa ariko après undertaker mbonye muzuse rero gutuma byose nabi I connect kuri iyo nze nivuga nanjye rakwiye kubiyanje c'est ça il faut abo ndari guhaye nawe il faut kutanguza bishaka hejuru ya Gracia Lulu na so ana kuba nawe cyase mazina menshi
abana kira bita amazina nk'abiri yabaye menshi atatu mugabo usanga amazina nka 10 sinzi Ersilandi na so urumva ushaka nakanasoho hejuru kanyuma ivyo bintu tubizi iyo quelque chose oya on a partagé nakubona ko izina nuze insiguro izina ryanje navuze ko arishimye bikunze kumva umenga rero mboga kunze ugashireko nzogashireko amaye urusha mwese mu vyumva ubwo na Poli Gaga Queen na so hamwe na Queen kumbe niumva none biratesa ako kantu kagumeko kanaso kacagatesa sana kacaganda kavyunyura gazo hava kamwegera rega ikibazo gazo kwegera gute mucu usanga quelque part wa umuntu ntibaze ko ntibaze ko byaze ko bitiranwa ntavyo kwitiranwa ashaka kubigira biri official nk'ubu kuva kandi abo umuntu kwanza kuva mbona maze ko umustawa usanga abantu bicibita izina ryiwe bazampa ngo brown canke kwanza bana banishi benshi bamva ngo Basandra nishi sinzi bande nishi ni umpwede ki izina rimwe kwanza ryandogiri kwanza byamaze kuba exemplaire abantu bari kunda kimagitiye none bisanzwe byo rero avuze nishi kweri ko avuze nishi tubandanye kwanza ikiganiro tusanzwe oya bivuge urabona ko nasaba kutwima amakuru natanze akarorero navuze hano bita ba Brown yarabita ba Smith na nishi kandi ba Fizo barahari bita ba Fizo umva rero nibisanzwe kandi timi biragaragara ko ari umuntu w'umutima usanzwe anyegeza amakuru si vyiza ndetse nigeza amakuru abo mvuga ibyo bambaje canke ibikenewe nanje nakubajije impamvu uvuze nishi ariko ucimbesha kandi je nayo mvise impamvu nishi nta n'umusore twati Thierry nishi haro Esther nishi haro n'abandi ba nishi nyene benshi maze kubona Esther nishi hano ndi muri gospel nabonye twa nishi nabonye ibya Esther nishi tuzobigaruka ko mu nyuma reka ndabihore ndamureke ndamubabarire basi atwibwirire mbega abona umuziki muri rusange ufatwa gute canke ugeze kuyihe ntambwe muri societe mfashe ku muziki wa kera n'ubu hariho itandukaniro hariho hamwe hari amadefi hakaba n'amakarite yandi yaho igihe cyaho n'ubu akaba amadefi kandi na karite zaho kandi mperehehere uhere aho wumva hashobora kubangukira mbere usubira inyuma cyangwa mbere inyuma nza gushika inyuma tuje imbere okay imyaka ya kera abanyisi bakera bakumuzika hano rero ibyo birazwi impamvu n'ubu tukiyukunda tukibumva kumva nyine akantu ka kera gahugo kanje gezana umva nyine ubu kishumba se mundi bihe canke amakungu yose aratugiza bamanye umva chumba se mundi bihe kumbura kumvise kumva na generation n'umuzukuza waduza akumvise kumva ambe aryohewe acamva rero acamva suye donc acamva y'amajwi nyene donc y'amajwi nyene akanovera kiwacu nyene avure mugari defizite zihari amapontite rero ntihari menshi cyane nk'ubu kuko ubu oya reka tugende buhoro niba ko amapontite ntihari menshi mugaka na nyene yarahari ko na nyene dimwe barasohoka baragenda mu festival hanze mugabo rero tugiye kandi muri nivo n'ubuzima busanzwe nyene nk'imibereho ibasanga ntibifashe cyane kandi ubwabo basanga bo baranize bari no muziki ku mashuri mwasanga mu buzima busanzwe benshi icyo gihe nka canca minsi n'ubise makuru nyene yapfuye kweri atakintu afite gikubonekana kandi umuntu muri gender bwa ko muri gender akomeye cyane yarakwiye kuba ahagaze neza sinzi ko byavuye kuri we cyangwa ko byavuye ku bari hejuru bamutwara ntavyo nzi ntabyo kwinjamo cyane mugabo numva yuko nta kintu afite mugabo by'umuntu akomeye cyane ari mu bantu bapushinze umuziki w'u Burundi buzi no munsi hari Canco hari Banikiza David hari n'abandi bo hari abandi bashoboye gutera imbere nyine mugatoye mugabo pano cyane kuri niveau international urumva hanyuma tugenda ubu no munsi naho umunsi ari amafoto menshi kubona hari amarezo sociaux umuntu ashaka kuronka mundi buryo atonke muri bumwe akidanaza mundi buryo urumva byo birabafasha mugabo kandi umuziki wa twara utaye cyane umuntu ashaka kubyuka no munsi yumvira ikintu agaja gusura muri studio ifise ko nka content anose gusa content gusashiramo gusa basi ibintu byo ngo sinze ngo ijwi ngo riyunguruye neza sinzi kini ivyo ona akazi ka producer ni nk'inka gusa ivyara hama mwongera gasigara
aragira umva ko naharimba ijwi ry'amakokoro makokoro umva producer avuga ati wose jari wegenda ndaza kuvyimenya ndaza kuntugira ikibazo ndagushiramo akamagi akamagi nibize ko biryoshe mugajya muntu mwumvise hari muri byigeze kumva sinzi biryoshe nakunze cyane bati wow ari igifaransa ciza umurundi arimba neza muga musi namubonye ico gimenga yasabye aririmbe ico bita semi live mbashamo nta instrumental kanaka cyo mubije akabari gashamo instrumental hanyuma muririmbye akaririmba ijwi jiwe nabaye desi navuga my gosh wino wundi ninge namufana namukunda ucya arimba jimeze sinzi peut-être ngira aragwaye grippe ntavyo nzi mugabo ijwi nanavyo ari we n'ibyo ari muri studio mwumvise akaje karongore bien igifaransa ciza akamedi keza karyoshe mugangiye kubyumviza live navuga ati banda baye desi vraiment rero abakira barakora cyane abo nabo bafashwa cyane n'ama ndayite je bafasha cyane hanini umva nibaci concentrate cyane ba travail naturel ntibakigira cyane ubu kenshi yumva ibinga bwa ngomaze kubaremaza mugabo kandi akora nk'umuportrait bamwe basha sanga nk'umuntu asiga afise basanga afise akaduka kiwe business agiye pemere mugabo ciye mu muzi basanga kazikara muhaye basanga yasose gatoya yagiye agarutse urumva donc rero muziki wa kera n'ubu hari difference abo naho kandi benshi bakubari baripfukaza cyane mu byo gukopya cyane banyamahanga bengera cyane mu piano sinzi kumva ngo buja piano sinzi ngo afrobeat sinzi ngo asigaye tambara afro ntare donc hakano ego afro zimba kuri Afrika mugabo Jesse umutima nkunda kenshi maze kumva akantu gasa nko kumenga ngiye kugira kwinjira mu muntu niyo ndi kwakomba ndirimbo nkumvumenga harakantu menga kajago bakanyisha nkakumva mumenga harakantu kajago kujya kundi ntuzindi umuntu cyane mba mbaye cacike intege cyane bambwiye muri banka naka cyane bacitse intege sinkunda banitanya undi muntu ushaka kuba timi jero nyene kare nk'ije amagospel z'amanga muri banka dudu bo bakabaza ngo bo bumva ko bakwanye presse mugabo je muri je ndani naco numva ko menga bakubangiranye n'undi muntu bakonyitiranye ari jewe nyene urumva mugabo hageze igihe mvuga ati no ko kwambwira gutya foko ndende n'ubyo habo difference bazi ko banze mu numwe babiri bose bakubwira gutyo nuko habose aho nuzera sambaze kanaka mbo kandi abantu no basinze basa none mugabo je cyo maranya cyane nukumva yuko baririmbyi bogaruka mu sibuze ngo nje mukaranga ngo baje ngo bambare mu by'intuzo ya mugabo muzike se bogira na harimo pempote moderne mugabo izi irefleta cyane kuri identité yiwacu izimurika kakaranga n'imico by'iwacu kugira ngo tujye kudandaza hanze umuziki wacu bukundwe mvuka kintu gishasha kuko nimba no munsi yego no munsi tumva ngo artiste ngo bagiye hanze ngo sinze ngo bagiye muri za France sinze ngo bagiye nahe mugabo ugiye kurasanga ari communauté y'aba diaspora bo ngaha mu karere muri Burundi Rwanda hehe abatumye ko baje kuririmba narumva nko mu kabari ka nyine gasa donc ntibatumwe ko kenshi ntibatumwe ko n'abantu ba donc n'organisation hariya kenshi usanga ko imbere abarundi biwacu abanyarwanda kadete abatanzania cyangwa kongomani bo baba no muri ikakarire nyene yarejo nyene babatumye ko nimba haje umuzungu mugenzi wo muri bajya mugage ko basanga sote bane rero turakeneye kumva umuntu atumwe ko umurundi atumwe ko na organisation y'umuco gihugu kanaka nyine azogiyemo hamwe aza kuza kurego n'abanyamahanga baza kumuraba ivyo navyo nishobora kubigira mu gihe kwikura kopya ndiko bitahura ivyo par exemple muri ivyo dufite no mwanya no kumenya n'ubu nyene nemeza ko international haja ni kubera iki ndamaze kuja ahantu hatandukanye aje no hatandukanye mugabo umuntu wasanga bambwira bama bari petit izina rya Kajanini cyo bugati wa umuntu arazi donc ari international mugabo abasigaye presque sinzi nka Ronsi nawe nyene cyane mbwa muri filme y'ama festival peut-être nyene wewe nawe nyene mugabo benshi no muri bifisi dufite mu Burundi azwi cyane makungu ari international ni Kajanini rero fo twere twiga ukuntu tukira identité iwacu namba tubidevelop tukabiganya vyikizo mugabo bize bitanga akantu kiwacu kanavera kiwacu kudi umuntu avyumvise ati wow indirimbo si traditionnel 100% mugabo urumva yuko donc
tumva ko abantu bahega ba donc murakumva ko agize inyota yo kumva kumenya aho uva none nzoga ndimba afrobeat muri Nigeria kweli umva ko ntatoboa kweli mu Kiswahili ntatoboa ntatoboa kubera iki nta gishashe ndwanja ntabwo ndwansanga sinze ama norme bakurikiza twe tutazi kumbe ntavyo nzi sinzi ubuntu bwo bashaka kubakurikiza tutazi rero ugiye kugira ngo urabishoboye by'iwabo nta gishashe cyo gutwara nuzi ko amapiano muri South Africa ngo amapiano ngiye kubakanga ngo boja piano ntaco byo bakangisha gishashe ngo duca kona kwinire igihe nuze aza ino uyu mu Faransa ni Ndedaju yumvise ko badije ko imiziki y'abantu ze gusa y'abanyamahanga ya hehe hanyuma arabaza none barundi ntagira imiziki mbona inkuru numvise kandi bishaka ari ibyo kuko niyo nkuru hanyuma bagize amashami y'abarundi yumva tuje ni kwa kumenye nta difference ihari j'abati vous êtes mieux donc bari mieux kuko nta gishashe bazanye weritize kumva ibintu by'iwacu ikindi gande muri formation nakubwiye nyine ya théâtre na danse contemporaine umuformateur tubajije mwebwe mutamba style zihe mba muri twebwe rero meze nka Petero usanga bitanganiza mu kwishura nkarishura ngo afrobeat ati no afrobeat c'est pour le Nigeria umva sinzi naba ngo sinzi ikindi kiyovuga je ndi numya mugabo rero preacher mvuga ati ino mugabo sinambo nyinshi cyane hariho kwedengwe hariho urutana hariho igisuru hari kini donc ari amadanse menshi ngaha mu Burundi ngo vala bacha bati donc nitutaka amagupe mugire mutatambe donc muse mugiyaga création babiri hama muze mutame ngaha turabe turiga amagupe bafite kamera hajya umva ko ibyo twapanze byose duswakenye byose babipanza partie y'amadanse y'iwacu nimba twavanze n'izindi z'abandi mugabo amadanse yacu ne bakriyemo iyo pièce mbakirahera kandi byaryoha cyane kandi barashima ko byaryoshe nuva ko aho twagiye hose pièce yagumye ikunzwe haba hahehe haba munyagihugu haba baba intellectuel bama bayikunze kweriki harimo création originale y'iwacu donc rero je mpamagara abatise bino munsi sitegeko mugabo nicifuza kuri jewe yuko ngabe baye ngombwa bitegeko je nkambaye nkanje baye president je itegeko no itegeko waze kunoshiraho itegeko kwanza 90% muziki iwacu apana ngo vya 50 ngo 60 90 canke meme 95% abari muziki iwacu hanyuma buciye kabiri hamba kwanza mariko ndaregeza kwanza haciye kabiri haciye mbari nka sima kombe bamaze gutanga itegeko ryuko mu kiringo kingana guca dukende kumva indirimbo gusa zirimwo kakantu kiwacu ugiye mu Buganda mva indimo zinganda gusa ugiye mu Buganda mva indimo zikiganda zimeza sanga bambaye ibintu cyabagira nizo wumva gusa ubaje mu muziki dumu iramuzi Mamuzi Fizo aba generation bamuza no babazi n'abyo bantu bakera barimbana bakera donc ijya generation ma 2000 combien urabona bakimbana n'abajye ba Juliana bande y'imyaka mugaje generation ntibabazi kwera iki nituko twipoza kandi bushasha sinzi abifiriye mugabo fuko cyo kintu kikiga ko cyane pe yavuze byinshi cyane yanyishuyemo n'ibindi nari kumubaza yapartage muri make amvugiye ingingo bro arazi gukubita hahandi nyene nta n'ibindi bintu byinshi nza kumubwira nkuko mwabyumvise nta indi secret tumubona mu platforms menshi kandi ndazi neza ko ari mu ba artiste ba mbere n'igihugu cacu Burundi gishobora kuba kiryohero cyane kuba kimufise ariko rero team rero bafise akabazo k'amatsiko ndaza pega basha hariho projet ziteguye canke twitege ko mu minsi ariho tuzozibona projet zirahari gusa ndiko ndasubiramo nawe ikazo nagize channel yanje yaragize ikibazo kabiri kose mbona ko narapfuye umunsi napfuye naroye n'amakuba mugani mu mpaguru uva ko ndimbo zari zihari zose zari ko ama channel zaragize akabazo mba channel yatakaye mugabo ndiko ndazisoma gushasha muri studio kandi ndiko ndazikora nka album nonzuzana muri bazibaye nyangeza bari nk'umunani n'icyenda 10 nshobora gusohora rimwe hanyuma ndashaka ku platform ajya distribution
navuga yuko udusanga ku muntu yose yaba Tidal yaba ntuze zimwe za Spotify dane zose mugiye kusanga ko vuba cyane sino irahari bunayo yuguru irahari uretse ko asiye kuca kuzo ndirimbo irahari kya kintu cyose nabe kwitegura na YouTube Music biva ko muri YouTube zosanga jya ndimbo ziri mu mugazi muri YouTube Music rero bicari biteguye sikera cyane kana video kana kafrika mashaka nka anytime iyo vraiment iri mu zambere je nkunda naragize ko ifoke none nje ndakoze ikibazo kandi nanje nigiye journalist eske wamo usanga hari indirimbo iryoshe kushaka na kafrika naho ubyifata mu gute yindi ndirimbo no yakirana urukundo no yakira pe ariko kana kafrika nunga muri biho birazwi nta yindi ndirimbo dukunda Javre uyu munsi wari zera turaririmba tekana bro ntumbwire wumvise nayi ndavuga sandimbira gatoya basi ndi gusabye wewe wase kundirimbira ngo mpaka gitaba naririmbye waririye kandi bigukundira nje ntumbere kigaba no kundira ndakurimbire gato yego je muga sinzi kuririmba by the way abakunzi ba Inox TV muranyihangane ariko turiko turarangiza n'ikiganiro cacu n'ukuri abakunzi ba Inox TV twagize ibihe byiza cyane gose turaryohewe cyane kuba turi kumwe na Timi hano mu bwa Inox TV wakoze kudutera iteka n'ukuri twizere neza ko n'ikindi gihe nitwaguhamagara zo buhari jewe ndagambuye kugira cyose mu kibazo igihe sinzi bandi hafi nzoza no ko naryohewe banyakiriye neza nkincinjira gusa n'abanyishimbo mu nakaratwenga amwenyura avuga ati wow benga haninjiye mu ijuru bigenze gute uri muri kanyakiriye oya vraiment oya nukuri umva rero nakavuga akakwere gusa mugabo sindazi ntimuranzi man none ntanze bano zihari don't worry cyane muteka twebwe hano akona kabanga ka Inox TV nizishaka kuvuga imbere ya kamera teretse kwisohota yagiye kwisohota cyamba ushobora gusanga nyene araka reception nyene we never know okay komeze gusa kuba patient ibisigaye bisuraza ko bibona merci d'avance ndashima nazo ni gifaransa uko naco nzi abakunzi bari Inox TV mbe muconza gute muconza vugote kwanza muconza cyabita gute muconza namwe murakoze cyane gose abakunzi ba Inox TV reka ndabashimire cyane ko mwabanye nacu ku bantu bariko baradukurikirana ari ubwa mbere bakurikiranye ibiganiro byacu byiza kuri Inox TV bataragira subscribe ndabibutsa gusubscribinga kugira ngo mushishikare kugenda mubona ibikorwa byacu byiza cyane gose mugire like share comment zanyu ziba nziza canke mbi tuzikunda uko nyene numugisha udasanzwe kuba tubafise nta mwebwe nta twebwe always is good vibe ciao mugire umpinga mu mwiza cyane gose ndabakunda